Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twasozereye igihimba c'indwi c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, hanyuma turabandanya mu gihimba c'8 c'ubwo butumwa bwiza nyene. Mu mirongo ya nyuma y'igihimba c'indwi twarasomye inkuru y'umugore w'umunyabyaha Yesu yakijije. Ico cabaye igitangaza, kimaze kuba abari ngaho bakaba batacakiriye neza, ndetse Yesu wari yamutumiye w'umutoza kori yaciye atangura kwidodomba, agira amadidane y'ingene Yesu yaretse uwo mugore w'umunyabyaha akamurirako akongera akamusiga amavuta kandi ari umunyabyaha adasanzwe. Ariko Yesu bwiwe ntibamutahura kuko baciye babazanya bati, uwo n'umuntu ki kwaharira n'ivyaha? Aho Yesu yari amaze guharira uwo mukenyezi. Aho niho Yesu yaciye ahera atangura kubigisha no kubacira imigani, yongera abaha n'insiguro zayo. Twabandanije icigwa turabira hamwe umugani w'umubivyi nk'uko Yesu yawubwiye abari kumwe nawe. Twibukanye gatoya ku majambo twasomye. Twarabonye ku ishengero rinini ryakoranye, kandi abavuye mu bisagara byose baje kuri Yesu aca bacira uwo mugani. Ati umubivyi yasohoye imbuto ziwe, akibiba zimwe zigwa iruhande y'inzira, barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazinobagura, izindi zigwa ku rutare, zihejeje kumera ziruma kuko zibuze ahabomvye. Izindi zigwa mu mahwa hagati, amahwa amerana nazo arazinyoha. Izindi zigwa mu ivu ryiza, ziramera zama impeke, imbuto imwe imwe ikama ijana. Avuze ivyo aca avuga n'ijwi rirenga ati, uwuri n'amatwi yumva niyumve. Uwo mubivyi yavuzwe twarabonye ko Yesu ari we nyene. Imbuto nayo akaba ari ijambo ryiwe. Inyoni zisigura Satani, urutare nago rukaba rusigura abakirana ijambo ry'Imana, ibishobisho vy'umubiri. Iyo haje amageragezwa baca babivamwo. Imbuto zaguye mu ivu ryiza nazo zirakura zikama ivyimburwa vyinshi. Abo nabumva ijambo ry'Imana bakizera. Ariko twibukanye yuko izakuriye mu mahwa ari abo bantu banyohwa n'umwitwarariko w'ivy'ubu bugingo. Twarasubiye turiga ku bubasha bwa Yesu Kristo ubwo afise ku muyaga no ku kiyaga. Twafatiye ku kuntu yazibije umuyaga n'igihuhusi cyo mu kiyaga, gutyo ikiyaga kikaba gahwekere. Yesu rero niwe yari yavuze ati tujabuke. Twasezeranye tumaze gutandukira iyo nkuru y'uwo muntu wo mu gihugu c'i Gadara yari yinjiwemo n'abadayimoni bakaze gose. Iyo nkuru ni nayo tubandanyirizako mu kiganiro c'uwu munsi, mu cigwa c'uwu munsi, aho turaba ibindi bitangaza Yesu yakoze. Tuza kurangiza turaba ingene Yesu yamenyesheje abigishwa biwe ko agiye gupfa kandi akazozuka. Turabifatira ku ijambo ry'Imana ryanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba c'8, duhere ku murongo wa 30 tugeze ku murongo wa 26 wo mu gihimba c'9. Turabe rero ico Yesu yakoze b'abadayimoni bamaze gutakamba kuko bamubonye. Turasoma mu gihimba c'8 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, umurongo wa 30 kugeza 33, havuga ngo, Yesu aramubaza ati, witwa nde? Aramwishura ati, ndi Gitero, kuko abadayimoni benshi bari baramwinjiyemwo. Baramwinginga ngo ntababarire
kuja ikuzimu, kandi hari umukuku w'ingurube nyinshi zirisha kuri uwo musozi. Baramwinginga ngo abemerere kuzinjiramwo, arabemerera. Abadayimoni basokoroka muri uwo muntu, binjira muri nyangurube. Umukuku wirukira ku gatembwe, zisuka mu kiyaga, amazi araziniga. Uwo muntu yarimwo abadayimoni benshi cyane, kugeza aho bitwa igitero, arico bita legiyo. Mu ngabo z'abaroma, legiyo imwe yarashobora kubamwo nk'abasoda 6,000. Abo badayimoni ntibagomba ko boja iyo abandi badayimoni bari, aho babohewe ikuzimu. Abadayimoni bama bagomba kuba mu muntu. Idayimoni yirukanywe mu muntu ikamuvamwo, ikiguma iyerera, ikagerageza kugaruka muri uwo muntu, vyanse naho ikagerageza kurondera uwundi yojamwo. Yesu amaze kwirukana ba badayimoni benshi, baciye baja mu mukuku w'ingurube. Izo ngurube ntizashoboye kubaho zirimwo abadayimoni. Aho rero vyabonetse ko zopfuma zipfa. Turabe ivyakurikiye ku murongo wa 34 tubandanye tugeze ku wa 40. Haravuga ngo, abaziragira babibonye barahunga, babivuga mu gisagara no mu misozi. Nabo bavayo baza kuraba ivyabaye, bashikaho Yesu ari, basanga wa muntu abadayimoni bamuvuyemwo, yicaye iruhande y'ibirenge vya Yesu, yambaye ubwenge bwagarutse, baratinya. Ababibonye babiganira ingene wari yinjiwemwo n'abadayimoni yakize. Abantu bose bo mu gihugu c'abageraseni gikikije aho baramwinginga ngo ave iwabo, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Atambukira mu bwato asubira inyuma. Ariko wa muntu abadayimoni bavuyemwo aramwinginga ngo agumane nawe. Ariko aramusezera ati, subira imuhiri wawe, ubadondere ivy'Imana igukoreye byose. Aragenda akwiza mu gisagara cyose ibyo Yesu yamukoreye byose. Yesu agarutse, ishengero riramusanganira, kuko bose bari bamurorereye. Uwo muntu yakijijwe ibintu bikomeye. Kristo gusa niwe ashobora gukiza, agasangangura ububasha bwa Satani. Igitangaje naco, abantu b'i Gadara basavye ko Yesu yova mu gihugu cabo. Bo bagira bati, hako twobura ingurube zacu, twopfuma tubura Yesu. Erega n'uwo munsi hari abantu benshi bagira bati, twopfuma tubura Kristo, hako twobura ibintu vyacu. Hari aho usanga n'ivyo bintu bavuga ari ivy'imburakamaro, mbere ugasanga birutwa na za ngurube. Mu gihimba c'8 muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, turiko turakirangiza, tubonamwo ibitangaza bibiri Yesu yakoze mu gukiza umugore agwaye ubutinyanka no mu gusubiza mu buzima umwana wa Yayiro. Ico gihe ngo Yesu yari yisubiriye hakurya y'ikiyaga c'i Galilaya, ava mu gihugu c'i Gadara, kuko hoho bari bamwinginze ngo abavireho. Umurongo wa 41 kugeza 44 hatubwira ngo, maze haza umuntu yitwa Yayiro, umukuru w'isinagogi, yitembagaza imbere y'ibirenge vya Yesu, aramwinginga ngo aze imuhiriwe, kuko yari afise umukobwa w'ikinege, yari amaze imyaka 12 avutse, kandi yari karahwera. Ariko aragenda, ishengero riramubanda. Umugore agwaye kuguma ava amaraso, yari abimaranye imyaka 12, yamariye utwiwe twose ku bavuzi, adutangamwo ingemu, ntihagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma, akora ku buyonga bw'impuzu yiwe. Ako kanya umugende w'amaraso urakama. Yayiro yari akiriko aravugana na Yesu. Haca haza buno nyene wa mugore yari agwaye, akora kuri ya mpuzu ya Yesu. Dusomye ku mirongo ikurikira, turabona ko uwo mugore yanyakuye imigisha mu bubangutsi n'ukwizera,
mu gihe Yayiro yari akiriko arasaba Yesu kuja mu nzu iwe ngo akore ku mugwayi. Umurongo wa 45 kugeza kwa 49 haratubwira ngo Yesu arabaza ati, ninda nkozeko? Bose bahakanye, Petero n'abari kumwe nawe baramwishura bati, erega mwigisha, n'ishengero rigukikije rikubanda. Yesu aramwishura ati, hari uwunkozeko kuko numvise ubushobozi bumvuyemwo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye, aza ahinda agashitsi amwikubita imbere, amubwirira mu maso y'abantu bose icatumye amukorako nuko akize uwo mwanya. Aramubwira ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Haleluya. Yesu ntiyarinze gukora kuri uwo mugore. Uwo mugore niwe yakoze kuri Yesu, acakira ako kanya nyene. Abigishwa bo bagira ngo Yesu yakozweko n'abantu benshi kuko bariko baramubanda ari isinzi. Ariko hakize uwo mugore wenyene. Mbega kubera ko uwo mugore yakize? Kubera ukwizera kwiwe. Kuva ku murongo wa 49 kugeza kwa 51 niho duca tubona igitangaza cyakorewe Yayiro nawe, umwe yari yatanguye kuvugana na Yesu. Iyo mirongo iratubwira ngo akivuga haza umuntu avuye kwa wa mukuru w'isinagogi ati, wa mwana wawe aracikanye, ureke kugora umwigisha. Maze Yesu avyumvise aramubwira ati, ntutinye, wizere gusa, arakira. Ashitse ku nzu ntiyagira uwundi muntu akundira kwinjirana nawe atari Petero na Yohana na Yakobo na se wa nyamukobwa na nyina. Ico n'igihe abandi batemerewe kwinjira. N'abari ngaho barira baciye babivamwo batangura gutwenga Yesu mu kutizera kwabo. Kuko ku murongo wa 52 n'uwa 53 haratwereka ingene abo bantu bariko bararira hanyuma bagatangura gutwenga Yesu. Dusoma ngo asanga bamuririra bose bishishitira. Arababarira ati, ntaco murira, ntahwereye, ariko arasinziriye. Baramutwenga bamushimanga kuko bari bazi ko yapfuye. Yesu amaze kwinjira aho wa muvyimburi, yawubwiye ijambo rimwe gusa. Ijambo ry'urukundo ryasigurwa ngo, wakagazi gato vyuka. Buno nyene wa mwana caravyuka. N'ukubabara kw'abavyeyi biwe, wa mwana acaravyuka. Maze Yesu amuha abavyeyi biwe, nayo umwana wewe yari yigiriye kuruhuka. Buno nyene wa mwana acaravyuka. Abavyeyi bari bamaze igihe gikomeye mu mubabaro, ariko ico gihe nyene uwo mwana yari yibereye mu kuruhuka. Urumva ko yari yisinziririye. Dusomye kuva ku murongo wa 54 kugeza kwa 56 tubona ngo Yesu amufata ukuboko avuga n'ijwi rirenga ati, mukobwa vyuka. Ubugingo bwiwe buragaruka, acava hasi uwo mwanya. Yesu ababarira ngo bamugaburire. Abavyeyi biwe baratangara, ariko arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu n'umwe babwira ibibaye. Hano twokongera kubona uburyo Yesu akoresha mu kugarura ubuzima bw'umuntu ko ari bwa bundi nyene yamakoresha. Arabahamagara bagaca bumva ijwi ryiwe. Aho hantu Yesu yongeye kuherekanira ko ari Imana. Imbere yuko turangiza inyigisho zacu z'uyu munsi, twagomba tubanze dushishikare gatoya twihweza ibikorwa vya Yesu Kristo nk'uko tubibona mu gihimba c'icenda c'ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Mu ntango y'ico gihimba turabona ingene Yesu yatumye abigishwa biwe 12 kwigisha. Mu nyuma duca tubona muri iki gihimba nyene ingene Yesu yagaburiye abantu 5,000, ingene yakijije umuhungu agwaye intandara, n'ingene yatanguye kwigisha yerekeye Yerusalemu. Reka dutangure twige ku vy'uko gutumwa kw'abigishwa 12.
ku murongo wa mbere w'iki gihimba ca 9 havuga ngo akoranya bamwe 12 abaha ubushobozi n'ububasha ku badayimoni bose no gukiza indwara. Kimwe mu bimenyetso Yesu yahaye abigishwa biwe mu kubatuma ni ingabire yo gukiza indwara. Petero na Paulo bombi bari bafise ingabire yo gukiza indwara no gusubiza mu buzima uwamaze gupfa. Ivyo vyari ibimenyetso vyerekana ko bari intumwa z'ukuri za Kristo. Yesu rero abo bigishwa biwe yarabatumye kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Byose vyabaye imbere yuko Yesu apfa ku musaraba. Uwo munsi naho nyene igihambaye suko gukiza. Mbere na Paulo naho yari afise iyo ngabire ntiyakunze kuyikoresha. Nawe nyene yari afise igisata kidakira mu mubiri wiwe. Igikuru rero nuko abantu bobohoka bakava mu vyaha, ibitangaza Yesu akabikora kugira ngo yiheshe icubahiro. Yesu rero muri ico gihe amaze kubakoranya no kubagabira yaciye abarungika. Reka turabe ku murongo wa 2 n'uwa 3 hatubwira ngo abatuma kubarira abantu ivy'ubwami bw'Imana no gukiza abagwaye. Arababarira ati ntimugire ico mujana ku nzira, ari inkoni canke isaho canke impamba canke amahera, kandi ntimutware imyambaro 2. Ubu munsi hari abakozi b'Imana bihenda bati tugiye kuvuga ubutumwa bwiza ntaco dutwara. Erega Yesu yabujije intumwa gutwara ivyo vyose twumvise, ariko sico cotuma natwe uyu munsi tugenda ataco dutwaye. Turabe ico yababwiye ku murongo wa 4. Yababwiye ati inzu yose muzokwinjiramwo muba ariyo mugumamwo kugeza aho muzovira aho hantu. Nshuti yanje, muri kino gihe hariho amahoteri, kandi ico gihe nta mahoteri yari ariho canke ayandi mazu yo kwakira abashitsi. Intumwa aho zishitse zakirirwa mu nzu y'umuntu. Uravye ku murongo wa 5 haratubwira ngo kandi abazokwanka kubakira bose mukiva muri ico gisagara muzokunkumure umukungugu wo mu birenge vyanyu kibe ikimenyetso kibabera icabona. Kuva ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'9 aho naho turahabona inkuru z'ivya Yesu yuko zashikiriye Herode nawe akazazanirwa. Dusomye iyo mirongo iratubwira ngo maze umwami Herode yumvise ivyabaye byose arazazanirwa, kuko bamwe bavuga bati Yohana yazutse mu bapfuye, abandi bati ni Eliya yiseruye, abandi bati ni umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse. Herode aravuga ati Yohana ni jewe namwiciriye umutwe. Mbega uwo ninde numva ko bimeze bityo? Arondera uko yomubona. Herode niwe yari yarabohesheje Yohana umubatizi yongera aramwicisha. Uwo Herode rero yari afise ubwoba ko Yohana yoba yazutse. Niho yacagira inyota yo kubona Yesu. Reka tubandanye turabe umurongo w'10 n'uwa 11. Za ntumwa zigarutse zidondera Yesu ivyo zakoze byose, arabajana arabihererana mu gisagara citwa Betsayida. Maze ishengero ribimenye riramukurikira. Arabakira, arababwira ivy'ubwami bw'Imana, kandi abagomba gukira arabakiza. Ico gihe ishengero ryari ryinshi cane, kandi ryaguma ryongerekana gose. Benshi baguma bagomba kumva ivyo Yesu avuga no kubona ivyo akora. Byari bigoye ko bibuka gusubira mu mihana yabo. Eka bari gupfuma bemera gusonza no kuruha hako bareka kumwumviriza. Nawe yarabona ingorane zabo. Niho yaca abagaburira ku buryo butangaje, bagashishikara kubakwa mu mibiri mbere no mu mitima. Mu mirongo ikurikira turabona ingene Yesu yagaburiye abantu 5,000,
reka twihweze ico gitangaza. Murongo wa 12 n'uwa 13 dusoma ngo, maze butanguye kwira, bamwe 12 baramwegera bati, sezera abantu baje mu mihana no mu misozi impande zose, baka indaro, baronke ivyo kurya, kuko hano turi mu gahinga. Arababarira ati, mubari mwebwe mubagaburira. Baramwishura bati, nta kindi dufise atari udutsima 5 n'udufi 2, kiretse tugiye gusumira aba bantu bose. Noneho rero urabona yuko bano bigisha bacitse abanyabigega bakaruhariwe, kubera yuko ivyakozwe vyaciye biba ibidasanzwe. Umve umurongo wa 14 n'uwa 15 ngo, kuko bari abagabo nk'ibihumbi 5, abarira abigishwa biwe ati, nimubicarike bari mu migwi y'abantu nka 55. Babigira batyo, barabicarika bose. Ubu naho bahavuye baba abakozi beza, bakora ibyo umwami wabo ababwiye. Umve ku murongo wa 16 n'uwa 17 atubwira ngo, yakira ya mitsima 5 na za fi 2, ararangamiza, araba mu ijuru, arabihezagira, arabimanyagura, abiha abigishwa ngo babishire imbere y'abantu. Bararya, barahaga bose, batororokanya ibimanyu bisigaye, byuzura ibiseke 12. Ivy'ico gitangaza turabisanga no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, na hamwe n'ubwanditswe na Yohana. Tubona yuko Yesu yategetse abigishwa ngo nibagaburire ishengero. Ivyo vyaboneka ko ari bidashoboka, ariko byarashoboka kuko Yesu ari we yahava avyikorera. Imana yaremye ifi n'intete, ntiyari kunanirwa no kubigwiza kuri uwo munsi kubw'icubahiro c'izina ryayo. N'uyu munsi birashoboka ko bamwe mu bari ngaho bwari ubwa mbere bahaga. Ibimanyu basigaje vyari vyiza, ntitwari utuvunguka nka tumwe two guta. Uko niko Imana yama itanga igashirako n'umusesekara. Mu nyuma niho yaca abaza abigishwa ico bamwiyumvirako, agahava bamenyesha nuko agiye gupfa. Turabisoma ku murongo wa 18, tubandanye kwa 21, haratubwira ngo, maze yari karasenga yiherereye, abigishwa biwe bari kumwe nawe. Arababaza ati, abantu bagira ngo ndinde? Baramwishura bati, bagira ngo uri Yohana Umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse. Arababaza ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Petero aramwishura ati, uri Kristo w'Imana. Arabihanikiriza, ababarira kutagira umuntu babwira ivyo. Ikibazo gihambaye ni ico nyene, ngo Yesu ninde? Yesu yagomba kumenya ico abantu bamwiyumvirako. Mu kubabaza ico kibazo, yagomba guhava nabo abatomorera uwo ari we ngo bamumenye neza. Abantu bamuvuga ko vyinshi, ariko bitari vyo. Petero wenyene niwe yavuze neza arongowe na Mpwemu Yera ati, uri Kristo w'Imana. Aho niho Yesu yaca avuga ibyo azovamwo. Umurongo wa 22 ati, umwana w'umuntu akwiye kuzobabazwa uburyo bwinshi, no kuzokwankwa n'abashingantahe. Aho niho Yesu yaciye avuga ibyo azocamwo. Turabibona ku murongo wa 22 ati, umwana w'umuntu akwiye kuzobabazwa uburyo bwinshi, no kuzokwankwa n'abashingantahe, n'abakuru b'abaherezi n'abanyabwenge b'ivyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozugwa ku munsi ugira 3. Yesu yari karategura imitima yabo kugira ngo ntibazotangare babonye ibizomushikira, kandi nta na rimwe yavuga ibyo gupfa kwiwe ngo areke kuvuga n'ibyo kuzuka. Vyari bikenewe ko bamenya uwo muntu bariko barakurikira iyo ariko araja, kugira ngo bavyiyemeze babizi. Aho niho ijambo ry'Imana rivuga ko gukurikira Yesu ari nko kwikorera umusaraba nkawe. Usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igihimba c'9,
ugasoma uhereye ku murongo wa 23 kugeza 26 hatubwira ngo abwira bose ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe uko bukeye ankurikire kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose niyaheba canke agatakaza ubugingo bwiwe kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera aho azozira afise ubwiza bwiwe n'ubwase n'ubw'abamarayika bera. Ivyo rero Yesu avuga hano ni vy'abaza umuntu wese aje kuri we agomba gukizwa ibyaha ngo amukurikire. Mugenzi uri kuranyumviriza, Yesu akwibutsa yuko niwaba ugomba gukiza ubugingo bwawe uzobubura, ariko Yesu niwe afise ubugingo bwawe mu kuboko. Aho gukoresha umwanya wawe wose mu kurondera kwikingira no mu kwibeshaho no mu kubeshaho umuryango wawe gusa, vyokubera vyiza ufashe umwanya ukwiye mu kurondera kumenya no gukora ico Imana igomba. Ibi bishoboka mu kuyisenga no mu kumva ijambo ry'Imana. Reka rero turangize dusenga Imana igushoboze kumenya ingene woyirondera. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, ndagushimiye ko watanze umwana wawe ukunda Yesu Kristo kugira ngo abe umwana w'Imana nzima ashobora gutumbereza abantu kugakiza. Ndasengeye umuntu atarazi iryo zina rya Yesu aryizere uyu munsi, hanyuma amwakire nk'umukiza mu bugingo bwiwe. Yesu nawe aca mwuzuza mpwemu yera azomuhe kubana nawe ibihe bidashira. Ndabisabye mu izina ry'uwo Yesu umwami wacu, amen. Cigwa cacu c'uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikira itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Dusanga kandi kuri WhatsApp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.